Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagaza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzakugaruka ko biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimwo igisata ca politike ndetse n'ibindi bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Nabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko ubumanuko uburaruko uburengero abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye abari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nk'abari mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Namakuru tugiye kurabira ko ibiko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi cyane cyane ku mukino ushushe cyane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari amakarata menshi ariko arakenirwa hatabona. Ese ninde azotahana insinzi hagati ya President Ndayishimiye ndetse n'abatari ku ruhande rwiwe bamwe bavugwa yuko bari mwiragi rya President Nkurunziza. Muri iyi misi haranugwanugwa abashobora guhabwa ibibanza bihambaye muri leta y'u Burundi kuko iyahahora igiye kuvanwaho. Tubitse ko wahora ari umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca we yamaze kugenwa kuba umukenguza amateka ndetse kandi akaba ari n'abashikiranganje bagiye barahabwa ibindi bibanza harimwe nko guhabwa ikibanza mu nama nshinga amateka. Benshi rero bariko baragwanira ibi bibanza mu gihe President Evariste Ndayishimiye we ariko aratangura guhereza bamwe mu bari ndongozi nkuru kandi zihambaye mu rwego rwa politike y'ubugumugambwe ndetse no mu rw'igihugu akabaronsa amabanga ahambaye gusa kandi agasa n'uriko arabigiza kure cyane y'igisata ca politike. Ngo President Evariste Ndayishimiye ariko aratinya ko ndi kuri yo agumye ku burongozi bw'umugambwe ndabirabe akagumana inama nshinga amateka Conseil de Sage kaguma uko iri ahubwo na Lieutenant General Gervais Ndirakobuca gahava ayizamwo. Ndayishimiye rero ngaratinya ko bagabo bazomubuza kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2027. Nkuko natanguye mbivuga urukino rurashushe cyane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bamwe bati Ndayishimiye arakunze gukoresha ikarata y'umwanya mu kwikura kabansi biwe mugabo umwanya ujana ku mwaka w'ibihumbi 2027 uri kuriruka cyane. Tubibutse ko muri mwaka ariho umugambwe uzongera gutanga uzohagararira mu matora y'umukuru w'igihugu muri uwo mwaka. Ngindi karata President Ndayishimiye akunze gukoresha niyo gusinziriza abo bahanganye akabereka ko yabahebeye canke bakamera nk'abagabura insinzi. Utinda bareka namwe mu ndeke. Ingorane afise ubu nuko abo bahiganwa bamuzi neza imigambi bafitiye. Bamwe bahisemo kwirobeka no kunyinyurana nawe mu gacerere baterekanye ko bamugwanya atumpisha ko unyanka nkaguhisha ko ndabizi. Benshi bati Geras Daniel Ndabirabe yanse kurekura ikibanza cyo kuba umukuru w'inama nshinga amateka. Reverend Ndikuriyo yanse kurekura umugambwe Gervais Ndirakobuca nawe hari ivyo yanse kurekura. Mu nama zageze akorwa z'ibihangange vyo muri CNDD-FDD hagiye haravugwa ingene bogabura ibi bibanza mu buryo buboneye. President Ndayishimiye muri izo nama zose yagiye araronka amanota make nkuko amakuru adushikira bivuga. Hari bimwe mu bisabo ari bimwe yagenda arasaba ibi bihangange kugira ngo bimufashe abikorere ku gusa ibi bihangange vyose bikavyanka. Tubibutse ko hari Conseil de Sage y'umugambwe CNDD-FDD kandi nanone hakaba hari Cercle de Généraux nukuvuga kakagwe k'abagenerali mu gihugu bavuga ari kijana. Aba bose ntibigeze bashigikira President Evariste Ndayishimiye mu vyo yariko arabasaba ndetse n'ibibanza yoronsa bamwe mu bagabo bagwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD kuva ikiri mu ishamba gushika ibaye umugambwe ndetse ikanaronka ikibanza cyo kurongora igihugu. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku mabanga ahambaye cyane biriko biravugwa ndetse kandi ibintu bikaba bitoroshe kuzotahana ikibanza cy'umukuru w'inama nshinga amateka nkuko amakuru abivuga. Ikibanza ni kimwe imfizi zibiri.
umwe no ku ruhande rwa President Ndayishimiye mu gihundi nawe ari ku ruhande rw'abatavuga rumwe na President Ndayishimiye bivuga yuko abarizwa mu iragi rya President Nkurunziza. Ufite subscribe canke sabone ni utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi yo muri politike agateka kaze na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. No Muhoza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Ejo haheze kwigenekerezo ya 28 mukakaro y'umwaka w'2025 abashinga amateka bavuye mu matora yabaye kwigenekerezo ya 5 ruheshi y'umwaka w'2025 barakoranye irya mbere mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Nkuko amategeko bitegekanya y'inama ya mbere iyo nama ya mbere irongorwa n'umushinga amateka rusha imyaka abandi. Umushinga amateka rero Joachim Barutwa nayo afise imyaka 72 wo mu ntara ya Gitega niwe yarongoye ivyo bikorwa. Inama yeje yategerezwa kwiga ibibazo bibiri: kwemeza amategeko ngenderwa ko nukuvuga règlement d'ordre intérieur y'inama nshinga amateka be no gutora abazoyirongora harimo umukuru wayo n'ivyegera vyiwe. Abashinga amateka bumvikanye gushiraho umugwi no gusigura komisiyo ubigira impinyanyuro zoba muri règlement d'ordre intérieur yahahora no kuvuga kwemeza amategeko ngenderwa ko yahahora baca barahagarika ivyo bikorwa. Iyo nama ntiyashikaje amasaha abiri ibiraheze. Ikibazo kijanye no gutora abatwara intama nshinga amateka nticigeze cigwa ko ikibanza kimwe rero imfizi zibiri. Kugeza ubu wahora avugwa cyane ko azorongora iyo nama nshinga amateka ni General Major Leonidas Ndaruzaniye. Uyu ni umwizigirwa akomeye cyane wa President Ndayishimiye yanamubereye kandi umuyobozi mwishikira ajejwe ivy'igipolisi mu kiringo c'imyaka 5. Muri Kigarama umwaka uheze abisabwe na President Ndayishimiye, General Major Ndaruzaniye yari isabiye gukukuruka mu gipolisi ataragera. Igiharuro ca mbere cari cuko Ndaruzaniye yari gushobora gusubirira Reverend Ndikuriye ku burongozi bwa CNDD-FDD muri nzero uyu mwaka. Ndikuriyo yaravyanse mbere acafatwa n'ingwara itangaje mu majijindwi zibiri yataye ubwenge no gusigura ari muri koma mu bitaro mu mahanga. Ndikuriyo yaraharokotse aragaruka kurongora CNDD-FDD. Muri Ruhuhuma uyu mwaka w'2025 General Major Ndaruzaniye yagenywe kurongora intara ya Ngozi mu kurindira amatora yabaye kwigenekerezo ya 5 ruheshi umwaka w'2025 yaragiye kumwugururira umujyango wo gutwara inama nshinga amateka. Umunsi ashikirizwa icese kubabura amatari General Major Ndaruzaniye yarafukamye imbere ya President Ndayishimiye ishengero rikoranye. Hanyuma President Ndayishimiye aramusengera, ikimenyetso gikomeye c'imigenderanire iri hagati yabo. Mu nama yejo haheze General Major Leonidas Ndaruzaniye yabonetse yavuvye yuzuye umujinya n'umubabaro. Abariko barerekana ikibiriraho ibikorwa vy'iyo nama ya mbere baza baramucisha ko bamwerekana aho yicaye. Ntiyaboneka nk'uwiteguriye amabanga ahambaye yemerewe, ahubwo yasa n'uriko abiramwo intambara muri we. Kurundi ruhande haboneka Daniel Geras Ndabirabe akeye atwenga yahaka kwifata nkuko yaba akirongoye inama nshinga amateka. Yaranafashe ijambo atanga intumbero gushiraho komisiyo ija kwiga règlement d'ordre intérieur. Warurongoye ibikorwa ntiyubahutse no kumuvuga mwizina. Ishavu n'umujinya rero. Ku ruhande rumwe akamwemwe n'agahemo kurundi ese ninda zotahira ivyi ntebe. Amasoko muri CNDD-FDD avuga ko nkuko vyagenze kuri Ndikuriye mu burongozi bw'umugambwe na Daniel Geras Ndabirabe iyo baranse kurekura uburongozi bw'inama nshinga amateka. Izo ningingo zifatigwa mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD-FDD no kuvuga Conseil des Sages. Aho naho Varisito Ndayishimiye akaba afise amajwi make cyane. General Muranunge Geras Ndabirabe yoba kandi yari yemerewe ko ari wazoca twara umugwi Severi inyuma ya Petero Karaveri Ndayicariye. Ivyo Ndabirabe we yabonye nko kumwigizayo kuko yoca anava muri Conseil des Sages.
Perezida Ndayishimiye nk'uko natangwe mbivuga nawe aratinya ko Ndikuriyo agumye ku burongozi bw'umugambwe Ndabiraba akagumana inama nshingamateka Conseil des Sages kagumuko ukwiri ahubwo na leta na General Gervais Ndirakobuca gahava yizamwo. Ndayishimiye aratinya ko abo bagabo bazomubuza kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2027. Abo bagabo nabo barazi neza ko ikiringo ca kabiri ca Ndayishimiye kizoba ico kubahamba mu vya politike. Ubu rero umukino urashushe. Ese nayahe makarata ariko arakinirwa hatabona ninde azotahana insinzi muri CNDD FDD. Ndayishimiye arakunze gukoresha ikarata y'umwanya mu kwikura kabansi biwe. Mugabo umwanya ujana ku mwaka w'ibihumbi 2027 uri kuriruka cyane. Iyindi karata akunze gukoresha niyo gusinziriza abo bahanganya kabereka ko yabahebeye canke bakamera nk'abagabura insinzi. Tindabareka namwe mu ndeke. Ingwara nafise ubu nuko kandi abo bahiganwa bamuzi neza imigambi bafitiye. Ngaba bose baresemwe kwiyerobeka no kunyinyurana nawe mu gacerere baterekanye ko bamugwanya atumisha ko unyanka nkagwisha ko ndabizi. Ese nendaruzaniye canke Ndabirabe azorongora inama nshingamateka umwaka ese uzotwara inama nshingamateka azova ku ruhande rw'abavuga rumwe na Perezida Ndayishimiye canke nawe azova mu ruhande rwitwa ko rweggereye umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Reka tubirabe iminsi iduhishiye vyinshi. Integuro y'itegeko rero rigiye kugenga inama nshingamateka y'u Burundi mu kiringo c'imyaka 5 kuva muri mwaka w'ibihumbi 2025 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030 ejeje kwemezwa n'abashingamateka bose 110 bari bitabiriye ibikorwa vy'uyu munsi. Nkuko natanguye kuvejo haheze inama nshingamateka y'u Burundi igizwe n'abaheruka gutogwa mu matora yabaye kugenekerezo ya 5 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2025 yaratanguye ibikorwa vyayo. Nkuko vyama bigenda rero inama nshingamateka ihera ku gutora integuro y'itegeko rizoyigenga mu kiringo c'imyaka 5 iba yaratorewe. Ejo haheze iyo nteguro ntiyashoboye kurangira ariko guca batora umugwi w'abashingamateka boyi bacirirya nino maze uyu munsi bagasasa baraba utwo bohinyanyura twanyuma bakongera kandi bakayemeza. Tubibutse ko iryo tegeko rimaze gutogwa ari ryo riha uburenganzira bwo gushiraho ibiro vy'inama nshingamateka bigizwe hanini n'umukuru w'inama nshingamateka hamwe n'ivyegera vyiwe bibiri. Inyuma yo guca irya nino imenyanyiro 23 zakorewe iryo tegeko abashingamateka bari bitabiriye ibikorwa bashika 110 bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'itegeko 100%. Mukamenya kandi ko iyo nteguro ica irungikirwa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo yemeze canke ibereke ivyo bohinyanyura. Aho bukera rero ku munsi wa gatatu bikaba ariho bitegekanijwe hazotorwa abagiye kurongora inama nshingamateka mu gihe sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro itosubiza inyuma integuro y'itegeko rizogenga iyo nama nshingamateka ihejeje kwemezwa. Ninde uhabwa amahigwe yo gutora? Kwemeza ko urwego nyobozi rugizwe n'abava mu mugambwe umwe canke myinshi no kuvuga parti ni kimwe mu vy'inama nshingamateka iri kiriga ko kugira yemeze amategeko ngendega ko ayigenga. Kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo ya 29 mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 inama nshingamateka nayo yaramutse igira isasa rigira kabiri rongowe na Joachim Barutwa nayo. Ibwirizwa shingiro ryerekana ko ibiro vy'inama nshingamateka bigizwe n'umukuru w'inama nshingamateka n'ivyegera vyiwe nkuko biri mu ngingo yaryo 176. Nta cerekana ko ngo habwirizwa kwisunga ubwinshi bw'imigambwe. Nubwo biruko kandi abashingamateka batandukanye babona ko mu kwemeza amategeko agenga inama nshingamateka muri iki kiringo c'imyaka 5 kiva muri mwaka w'ibihumbi 2025 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030 washigwamwo ko bishoboka yuko ibiro vy'inama nshingamateka habamwo n'iyindi migambwe. Ukibazo cuko inama nshingamateka igizwe n'umugambwe umwe bamwe bati turafise abatwa batatu barungitswe n'amashiramwe nta migambwe tuzi barimwo ibishoboka ko boba bari mu yindi migambwe. Bamwe bati ese mwebwe murabona ko bikenewe ku rwego nyobozi rw'inama nshingamateka rutegerezwa gushirwamwo abashingamateka bavuye mu migambwe itandukanye. Bamwe bati ego abandi bati oya ntaco vyo bitwaye. Abavuga ego nuko ngo umugambwe umwe n'ubundi ubugendera ku vyumviro bisa. Rero ngushizemwo abava mu yindi migambwe nabo baragira intererano batanga mu vyiyo migambwe. Ni mugeka murantunge mu ngingo zitandukanye. Ni mugihe kandi ngo iyo wiganzwe rero
n'abantu bamwe gusa usanga umugambwe n'ubundi atakindi uri kurakora uretse gufata ingingo zavuye indani mu mugambwe bakazishikiriza inama nshingamateka nayo igaca ivyemeza. Reka ano makuru yacu tuyabandanize ku bindi ibiriko biravugwa aho mu Rumonge hari hagarikwa ry'agasakisaki ry'abadandaza bagirizwa kuduza ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi. Abajejwe umutekano barabandanya ibikorwa vyo guhiga no gufata bagirizwa kuduza ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi mu ntara ya Burunga mu manuko bw'u Burundi. Nyuma y'ihagarikwa kuwa 4 w'indwi heze ku mugoroba, umudandaza azwi muri komine ya Rumonge, abandi bane barahagaritswe ku wa 5 nyene mu gisagara ca Rumonge no mu Kizuka. Wa mbere yikekwa ni Odase Mbazumutima batazira Magara, yafatiwe ku mugwa mukuru w'umutumba Muzenga. Uyu yagirizwa kugurisha ibinyobwa vya Braludi ku giciro kirengeye ca leta. Kubwa benshi mu babibonye yagurisha Museri ndende 5500 aho kuyigurisha 5000, yaranagurisha kandi ibinyobwa ku icupa rimwe ku mafaranga ari hagati y'3000 ndetse n'3500 yuko mbere yuko anabishikana aho bitangirwa. Mu gikorwa cyo kumuhagarika, igipolisi cyarafashe amakarato ya Primus 199, amakarato 22 ya Museri ndende, amakarato 72 yuzuye amafanta, amakarato 78 agaragara hamwe n'imodokari yavyunguruza. Bukiye bwa ku munsi wa 5 igipolisi cyarafashe abandi badandaza 4, abakenyezi 2 n'abagabo 2 mu makaritsiye ya Birimba na Rukinga no muri zone Kizuka. Abo bagezwa kugurisha hagati y'2000 ndetse n'5000 ku icupa barenze igiciro ca leta. Ibinyobwa bari bafise mu bubiko navyo nyene vyaratwawe. Abo batanu bafashwe ubu bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ca Rumonge. Bikaba bitegekanijwe ko bashengezwa mu rubanza rw'ikibiriraho nkuko vyasabwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martine Niteretse. Mu nama y'umutekano aheruka kugirisha Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu, uyo mushikiranganje yategetse ko abo badandaza baduza ibiciro bofatwa, ariko kandi hakanafatwa indongozi zo muri ako karere kafatiwemwo ivyo binyobwa vyadugijwe ibiciro mu gihe bo kwirengagiza iyo nyifato. Umushikiranganje yavuze ko ivyo bikorwa ari ubukozi bw'ikibi, akaba arashimitse ko ibinyobwa bifashwe vyogurishwa icamunara amafaranga agashigwa mu kigega ca leta. Ivyo bikaba bibaye mu gihe ibinyobwa bimaze igihe vyibonekeza ko ari bike mu gihugu, intara nyinshi mbere n'ibisagara vyitwa ko bikora urudandazwa cane ngo birabura ibinyobwa vya Braludi. Ibice vyinshi navyo biramara igihe kirekire bitaronkejwe ibinyobwa kuba amasoko menshi. Ihinguriro Braludi ubu ngo rihitamo gushora hanze y'igihugu igice kinini cy'ibinyobwa rikora cane mu Museri za kera kugira ngo rironke amafaranga y'agaciro mu Burundi bakabura ibinyobwa. Ubwo bukene bw'ibinyobwa rero bukaba butuma ibiciro biduga, bikanatuma hari ababinyegeza abavyihereza bakagwa mu mporero. Mu kurindira umuturama, indongozi zibandanya kunyinyurana nabo badandaza, zikaba zafashe ingingo yo guhana abadandaza n'abajejwe intwaro babifisemwo uruhara, ariko abarundi bobo bakabandanya bagira ingorane zifatiye kuri iryo kena ry'ibinyobwa vya Braludi. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje turabana umunsi ku munsi. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.